vraiment ugiye watunze urumbuca umubwira ati ntaco wombura cyane gose waje umubwira ati ndafise ico mbura ukaca rero agagukunda umaze gukundana ugatunga ahubwo uzomubwira ati ntaco wombura ariko ni waza wabicuritse ngo ndakunda urumva ndakunda wa muntu urumva mbere ndakunda wa muntu haza akavuga ati wone uje gukurikira force ingufu zawe ntaje gukurikira imitima myinshi irikira komereka kuko nta mukobwa yagukunze ukenyeye ukwanka no kutunga nukuri vraiment ariko wagukunze utunze arakwanka kubera cyane gose wagukunze utunze arashaka kukwanka kubera wakenyeye sema kantu kabwira Hey everyone, nizera ko muguwe neza aho mwese aherereye. Uko mubibona ni Salocom TV1. Maze kumbona ngaje Clovis King cumenya ko ari MoN IdéE SHow. Ndabafitiye bishasha abatumigwa abatumire mwamaze kubabona. Ndazi ko mubaza amazina. Deba mbere yagenze neza. Mwaranezerewe ndazi ko mubakize. Mwarafashijwe. Murugo murabazanya murabona ko ikiganiro kigomba kiryohe kuburyohe budasanzwe ariko ntibibagire ku sharing aho munsi ira share ahantu haraga fresh kubita ibo bamfuye buryo umugenzi wawe murungikire umugore wawe umusheri wawe umex wawe abantu bose barungikire abo mukundana kumusiga mutwenga bisawa ako kabex mwese no murungikire continue umurungikire murandetse bandari yeah bari banshiyemo umwese wa umurungikire umuhe partage ya kino kiganiro mubwira ati Beniha yagarutse mubwira ati Belize yagarutse Clovis King muri MoN IdéE SHow uko mubibona rero reka tubakire amwidondoro ngirukene canke sinti bon bikubaramutsa abakunzi ba Salocom TV turi ngaha kugira ngo dusubire twigishanye kandi rero amazina ni Beniha nyene murabizi muce musimbira no kuri Facebook kandi mu follow ngira ko kubera sigomba kubikita amajambo okay gena mukurikirane mu following mu murabe nyene mukurikirane Beniha ni mukobwa vyibusha amatama iki so ubantu bwanje iburyo hari Belize nawe urababwira iki Shalom shalom ni Belize nagarutse mu gisanzwe dusire twanezereze nk'ubuhezi yego ndabakunda cyane no muso turarenzako marenzako yeah nkuko mubibona rero ni MoN IdéE SHow uno musi dufise topic tugomba kuvugirako cyangwa tugomba kuganirako bagomba kudufasha éclaircissement bagomba gutanga umuco cyangwa ivyiyumviro byabo ko ni MoN IdéE SHow utanga ide yawe kuco kintu topic iravuga gutya fire ni fire ni just amafaranga ni amplificateur y'ingeso amafaranga ni amplificateur y'ingeso abatazi amplificateur ni ikintu kiduza volume y'ikintu cyangwa rugagamisha ndetse ubuze amafaranga ni amplificateur y'ingeso ya character ni kuvuga ko tuba tugombye kuvuga ko amafaranga ari rugagamisha nuko nyine twabivuga ari rugagamisha y'ingeso donc je ndashaka kuba mfise ingeso vuze ko amafaranga ari amplificateur y'ingeso peut-être bisigura ko ndayafise ashobora gucagagamisha ingeso fise mu bivuga kwiki muvyumva gute aha murahandi cyane karibu cyane muri studio nziza za Salocom TV1 murabona ko ari heza yego cyane gose turaryohewe rero ndonge kwanza gusubira kubaramutsa ubwira kandi ndaryohewe cyane rero ego vraiment iyo uronse amafaranga arashobora gukoresha uburyo bwinshi bwiza canke bubi gute rero bwiza donc urashobora kuba ufite umutima mwiza ariko ukabubona umenga urakenye wabuze ingene ushobora kubikora ivyo bintu amafaranga iyo yaronse akakubera impamvu nziza yo gukora ibikorwa byiza hariho nabandi rero bafise amafaranga donc hari ibintu bikorwa bibi bari basanzwe bafise imitima yabo bica biduzwa n'ayo mafaranga nk'ababire ariho nk'umubire vraiment yaronse inoti idemu yegeranya
ati jewe no munsi akurakuranya urumva rero amafaranga urumva ashobora gukoresha nabi muri ubwo buryo cyangwa ugashobora gusanga ntiwabikoze kubera utafise amafaranga kiriya gihe mugabo mu gihe uyaronse aciyazana inguvu zo kugira iki zo gukora bya bindi bibi jewe ko ndiko ndavyumva muri no mwanya kandi ndibaza ko n'ibindi vyumvira ndabikubita nizo nguvu wumva nizo nguvu basi ku ruhande rwanje bazi je basibana ukuntu meze ndi umuntu nyene w'umunyarukundo rwinshi ndakunda abantu rero je hari igihe basi nk'iyo mbafise ndose nk'amafaranga na makeya ukunda abantu cyane ahubwo niyumvira kuri wa nkabona umenga umuntu wese afite ikibazo nakimukemurira nukuri ndiko meze ku ruhande rwanje hariho n'abandi rero avuga ati yo ati genda umukobwa ndose inoti fire no kuja ku bigeregere ebana mu nzoga mu busambanyi ugasanga ivyo byose biciye bikwinjiza muri ivyo kubera warose amafaranga menshi rero turabe ko amafaranga turonka ari atwinjiza mu bintu byiza cyane ariko gikino niyumvira nibwira ko amafaranga atari mabi okay turacemera amafaranga ni meza uruhande rumwe n'urundi ruhande ni mabi oya ni meza bivana n'uyaronse umviza abwire ni meza sivyo nakubwiye ni meza uruhande rumwe kuko urwo ruhande rumwe ndiko ndakubwira ni meza nicagihe uronka amafaranga ukayakoresha neza ukayakoresha ibikorwa byiza ukayafashisha abandi bantu ukayafashisha umuryango wawe aha amafaranga amaze kuba meza mugabo gihe yatwaye mu ngesombi aba amaze kuba mabi niko twavuze ko the money is an amplifier ya characters yego ibaza ko yamplifya icyo usanzwe uri bijya bintu nese nakubwiye nakubariye donc urashobora kubura ubushobozi bwo gukora ico kintu kubera utaronka amafaranga rero hajya amafaranga ntaza guhindura umuntu ahubwo amafaranga avyura ingeso umuntu yarasanzwe afise muri we cyane gose nutoshobora kumbwira ngo urumva nutoshobora kumbwira ngo amafaranga yaguhinduye ngo urumva ngo naruse amafaranga cyanja mu busambanyi no ni kubera warusanzwe ubifise muri wewe ahubwo waronse inguvu ikintu kigusunikira cyane wumva yo umuriro mwinshi uturarurumba rero aho urumva biragoye okay Betty ubivuga kwiki money is an amplifier of characters yeah icyo numva coje donc ni nkoko ni kwica mfatiye kwico avuze ubusanzwe irya ngeso ziba zisanzwe zikurimo nimba ari umutima wo gufasha abantu nimba ari umutima wo gukora ibyo bintu bibi byose bisanzwe bikurimo ariko haje amafaranga rero mva nakantu kagusunika cyangwa amafaranga yerekana uwo uri we wanyawe ego cyane gose nako umuntu akenye nituba tumuzi umuntu akenye biragora cyane gusiba nko muri boîte kubera ati je nta faranga afise akareka kunywa inzoga ati nta faranga twega tubashijani Yesu yarahivye inzoga yarakizijwe ni Yesu kumbe n'ubukene haja muri boîte ni kubura amafaranga ayaronse rero nucubona icyo ashoboye gukora n'icyo adashoboye nucubona ko afise umutima wo gufasha abantu cyangwa gukora ibintu byiza nuko afise ingeso mbi cyane gose ataronka amafaranga umuntu ushaka kubona Prof yakivuze neza cyane ati nukuri hajya umuntu mubona wanyawe akoze ku mafaranga hajya urumva umuntu atoshaka kubwira ati je ibi narabiheze mu gihe adafise amafaranga mugabo mu gihe umuntu azoba afise amafaranga niho uzobona naka ninde naka ari wa frère ego wanyawe ninde uzoca bumenya mu gihe azoronka amafaranga nukuri bene data abantu baronka amafaranga baka nukuri akaba baye nyene isoko ry'ibibi byose mugabo hajya ntitubiharura ko bitanguye burya nyene hari umuntu aserura ingeso urumva aserura ingeso kanaka kubera yarose amafaranga siyo tevye bakunda kuba ku bantu baba papa bijya bakunda kwitwa ngo bashuga daddy abasuga daddy abasuga bani ntiwata kuba umushuga daddy kanaka atamafaranga ufise rero ivyo muze muraraba papa abavyeyi bacu ntituko turabarengera mugati turiko turabahanura murabika amafaranga yanyu atabakoresha nabi n'abavyeyi babo basize bose nawe nataguye bose barimwo na papa hari acumbe canke na mama canke na nyokuru canke na nyokuru bose donc ni impanuro urabeka amafaranga ufise ariko gukoresha ibyiza yakoresha ibikenewe ko erega amafaranga ikintu ndiko ndavuga ni iki amafaranga ntaguhindura azura wewe wanyawe kuhindura yerekana wewe wanyawe voilà ego cyane sivyo je nk'ubu mfate nta mafaranga afise asha kubona Clovis atekereje n'umuntu aba yihoreye
umuntu yigumira muhira umwanya munini rero uzoza gukonfirma ko ariko usanzwe meze mu gihe niba uzora naronka amafaranga ukabona ngo intekerezo ukabona nigumira muhira kumwe wabibona uvuga ati Clovis King wa nyawe yego mugabo rero ninaronka amahera ukabona ntangura kuba umuntu adafatika abura nyine ngatangura kubirukanga mu bintu bishobora kuba byiza cyane bibi uzomenya ko nawe yoba n'imigambi myiza ngiye kurangura bahora bavuga ngo Clovis ashobora kuba ari umunebwe ndetse ariko kumbe n'ubukene ndarose ukabona ntaguye kwiruka ni bira determina ko je ntari umunebwe donc umviriza ndabwiye nari umunebwe ahubwo nari mbuze amafaranga wana kantu base indani muri jewe narumva ivyo gukora hari ibintu byo gukora none nabura amafaranga none ndayarose erega donc urumva birashobora kuba ingeso yari kurimo canke bikaba no kwitari kurimo sero n'abantu bari ko muragendana nabo ariko ushaka kugendana n'umuntu w'umunyangeso mbi ugasanga ntiwari usanzwe uri umusambanyi ariko kubera hari ababire mukorana ku kazi ahubwo ati urashobora kuba ufite amafaranga nkayo ukabura ingaha twebwe ugakura wala akonyena rero ufite inoti abahungu birabashikira mu mirigara ariko urashobora guhindurwa n'irigara kandi guys ikintu cyo kugendana n'abantu mutanganya uburyo mutanganya mikoro no kutsitondako ko bashaka gukora n'ibintu utari gukora kubera abantu muri kumwe ntibanganya mikoro bakubwira Clovis mukaba mwari abagenzi wewe ata amafaranga ufise bakakubwira urabona uraronsa amafaranga ibu bintu bihagaze neza none ujya mukobwa umushaka kwiki ujya mukobwa asakuja iki n'iki donc bagatuma ibikurimo bihinduka baraguhindura bakaguhindura uhinduwe n'amafaranga n'abagenzi n'amafaranga erega amafaranga erega abantu batakugukurikira kubera ufise ikintu kandi uzora bifite amafaranga ugira abagenzi benshi kibaye ikintu cyadutse urumva n'icyari muri ni cyaduka mugabo Jeffise amafaranga gikwezwa n'iki gikwezwa n'iki none mugabo abagenzi kubera ugize inoti baminduye bakuza mugabo erega baje kubera iki kubera ufise inoti uzora iyo ufise amafaranga ugira abanywanyi benshi iyo ufise amafaranga ugira abakwitwa marene benshi iyo ufise amafaranga ugira abakwitwa tantine benshi inkumi urafise jana yo mfise nganje kituma batanya bibi Derize la urafise jana yo mfise kwe no mugira ngira bara muri amafaranga ni mugira rero nyama mutafise amafaranga do it for ko tutarabanya siye ko mwe mumeze Wana ego ubwe hariho n'indi bivuga uko tuzasa nikurahishu nari kuzohishurwa muri sawa rero ndabwire byose aha ni murambora beni wondiwe hajya n'umuhungu mushobora kuzobana ntarakubona uriwe kubera mutarashikirana ça veut dire quoi rero ukunyene amafaranga agira ubushobozi bwo kwerekana icuri rero ni kwibihe bigenda nibihe biri mu bintu bigenda birakwereka uriwe bigenda birakwerekana uriwe wewe sigura ko wewe ni waronka amafaranga no muzokwitega hariho birashobora kureka gukora gusa mfise umutima nkavuga ati mana nukurompa inoti nosuka mu bana bo mwibarabara nkavuga ati mana ndirubatse ikigo ariko wagomba kubigerageza kuri tujya dufaranga dukuronka dukendagerageza vraiment abandi baranzi sivyo abandi baranzi singombye kwishira hejuru mugabo ndazi ko bakeyi bariho ndabizi ko bariho mugabo nyamburonka igihumbi hamishe igihumbi ubu kakijya cose Azoro nka 10 million uzo yari. Bien. Urumva mugaje ndazi ko abanzi baranzi kuko jewe amafaranga yanje ndishinga ntako nayakoresha nabi. Niyo mpamvu rero ko nanje ndeko njanga ahamanura abantu. Jewe sinigera ndaguharura ikintu umuntu nzi ko kinsinda. Nza kuguhanura ikintu ziko je ndagikora neza. Rero muze bararaba ko amafaranga atabakoresha nabi kuko haro benshi cyane ugwaruka benshi bariko baja mu busara bwayi. Bariko baja mu mabwate kesho twari kumaja mu busara bwayi kubera amahera makuru azimbutse baronse metse bazogura kiki oya kiki n'agasara bwo hari whisky rega twavuze ku mafaranga nitwahagaze kuri make canke menshi amafaranga ashobora kuba make canke menshi mugabo urabe kuri ko yakoresha neza bariko kwakoresha inzira nziza zizotuma ziteza imbere umuryango wa canke ziguteza imbere wewe nawe nico twaje kwigishanya hano turabe ko amafaranga atari mu bintu bibi canke byiza bituma dukora ibyo bintu asubiyemo kandi sinawe donc amafaranga turabe ko atari ikintu kidusunikira mu nzira nziza canke mbi niko nashatse kubivuga bose kuko
Uzokugura ingene uja kugura hariho ibintu numva nyimba ngo ari booster nyimba ari iki ntushobora kugenda kubinywa ata amafaranga ufise kandi numva ko ibyo bintu bizinze waruka vraiment muraba amafaranga yanyu icyo muriko murayakoresha areka kubajana mu nzira mbi ahubwo tuze dukore ibyiza pana gukora kwandika amazina mabi none erega niko yarari mufite tararonka amafaranga muri booster yariyo erega kubihindura niwo wifatira ingingo kubihindura niwo wifatira ingingo oya bien sûr amafaranga yerekana ikintu kikurimwo donc utararonka amafaranga utarayaronka umuntu yabafasha gute kugira bave muri none sinzi impano tuko turavuga erega nzi impano tuko turatanga ngaha sivyo kora neza ukiriho ntibazo kwibukire kuwa amakuru cyiza kibiga goma oya nukugerageza abene data nukugerageza amplificateur amafaranga y'ingeso ego ufate rero twajabutse kuri phase ya kabiri kuri kiri amafaranga ni amplificateur y'ingeso ego none nkawe wonyamufise umusheri ataratunga urisiye ko ari kujya mentali erega hajya sindamumenya nimba urisiye okay urisiye ko niyaronka cyangwa yafise okay reka sinabinjirana mugabo n'uwundi mukunzi wa Salcom TV wande kurara wamaze kumva ko amafaranga ari ingeso ari amplificateur y'ingeso namwe ndababaza mbwira ko cyangwa muca mutanga nawe umuntu nibwira ko ujya mu hungu mukundana mwamba dukenya kurumva abakenye nabone turemererwa kubakunda ni byo cyane gose n'umusungusungu nababwiye uramukunda urishiye kujya wamukunze naziga ngeso afise kujya nyene bijya wakunze kuri we urizera neza ko niyaronka amafaranga ari byo zoguma erega nico gituma nakubwiye mu gihe ataronka amafaranga kutamenya uwari we nuramumenya kumukunda erega urukundo ntirucagura kubera ko ubaze ngo turiko ngo turamenyana donc urukundo ntirucagura mumenyana neza mu gihe aronse amafaranga isigura ko rero utokwihazaza ngire mahiraje atararonka amahera ngo bese iyindi ngeso abahungu bafise arashaka kuba akenye mes chers amis akenye ukamukunda n'ukuri ukamwitaho donc hariho nk'abakobwa usanga en fait ari abana bo mu kibosi tubivuga uko sibyo ni exemple non ugasanga umukobwa n'umwana wo mu kibosi akundanye n'umukene kandi bien sûr abakene ni abana bo mu babosi ntibuje ko bakunda abakene cyangwa umuhungu wo mu kibosi ntibuje ko akunda umukobwa wo mu bakene ugasanga umukobwa yaragukunze ukene wowe ukamutelefona ndaraye ubusa kaca afata muhiri wabo agashira injya mu isorora akakurungikira akaronka ikinjya Saka gushika minoti kwa Saka akavuga mpari mikashi cyane ndaguha amahera ugende mu ego yari mu restaurant barahari songa n'urukundo no gufasha ko babyitwa ariko kanga amataxi inkwano uko gatanga amahera ego ugasanga umuhungu arakenya umukobwa akamufasha akakuzamura buhoro buhoro wanashaka abakobwa usanga bifise parmi nunye ugasanga umukobwa ari yifise afise amafaranga menshi kwe ugasanga afise nk'umutahe mugasaturira hagati mugasaturira hagati nk'umutahe akaguha ati bagenda urandera ibyo ukora je naje mbe ndakora bijya rero sasa reka umuhungu dufata dusipoze ko atakazi yarafise murakundanye arakenye uramushira injya amafaranga n'uduhuzu ugasanga uramugurira nk'ubonye ukabubizi yuko sheri wawe afise udushati tubiri avuga jewe sheri reka ndamugurira agashati ugaciye ko mu ibarabara kanamugurira akagashati ukamu harimo n'umutima uvuga ati kuri akagashati aragakeneye arakeneye ishati sivyo ukamugurira ukamuha amafaranga iki reka rero hace haba imani mutwengere sivyo imani mutwengere ushamubona wari ure ataronka akazi acagira icyari acahinduka yo mana isinije ni amplificateur ya voilà ega nivyo kwa turavuga donc wewe agukunda kubera wari ufise na wakenya arabona ko atabuja afise wewe na uramufise wewe nturiyo voilà wewe nturiwe indani nturiwe afise amayewe wakukunze ko afise amayewe ahubwo kubera ufise wewe kubera ufise akote arabona ubundi mukobwa ati jewe ntunze ujya niwe wanje ati gusa wewe muri ko hajye umuntu nyene uramumenya pole pole mugiye muragenda uramumenya aronsa akazi yorararara agatangura guhembwa buri kwezi iki umushahara abahembwa muhembwa ntitunawumenya mu bisaha gusa uri umukobwa ukunda umuntu n'umushahara uhembwa
arawumenya rero jewe utambwiye umushahara uhembwa ivyo twumukanabiva ariko wewe cyamagarara ku makupe singombye kubasambura ariko wewe urazi kiri mu mutima wawe canke naje ndazi kiri mu mutima wanje rero abakobwa canke abahungu muze muraraba yuko bien sûr byuri kuragaragaza ko ari byo biri mu mutima wawe kuko mu gihe wabukundana n'umukobwa afise amafaranga ukabona umenga ntumukunda ukunda ivyo ariko araguha mugabo ku ruhande ufise uwundi menye ko utari kurakora ibintu vyiza canke no ku mukobwa ugasanga uriko ukunda umuhungu kubera afise amafaranga navyo nyene ivyo si ibintu vyiza rero muze muragaragaza ivyo mugaragara uko nyene muri nuko nyene nyimbuki ugikenye garagaza uko nyene uri tukumenye ntuzuvyuke mu nyuma kandi acabihisha none wofasha iki abantu bakorwa mu mutego kuko je ikintu ndiko ndakuramo hano kuko ndasaba ko mutivugana ikintu je ndiko ndumva nuko umuntu kugira umuntu abe authentique canke agume ari we nyene wa wundi bisaba ko kugira umuntu abe authentique donc agume ari wa wundi nyene inyuma yo kuronka amafaranga agume ari wa wundi nyene asa na wa wundi atarafise amafaranga gusa hari ibintu kamere bihinduka amafaranga arahindura hari umuntu usanga yambara nabi atari kubera yambara nabi nivyo iwe harimo kwambara neza gusa ntafise ubukungu izo ni mugabo ndabwire ko hari umuntu vraiment donc na hatampuze bafise ariko uko uramuraba physique uko agaragara ushobora kuba ati vraiment umuntu yaba afise amahera vraiment yoba yambara neza cyane gose yego rego cyo gituma niko ndabwira ni mugaragara uko muri urumva apana kutwihishamo kubera ata amafaranga mufise ubunyene garagara ukuri hama umuntu akumenya ukuri banyuma amafaranga garagara uko nyene niba ukunda n'abakobwa benshi nyene ukunda abakobwa benshi bigaragaza ukenye ko yunze wongereko tumenya ati niyaronka amahera wowe tuvuga gusa ati yaronke kumuhindura n'agakiza Yesu wenyine ashobora guhindura na kiremo kameremere y'umuntu arayihindura wenyene agasema agakuramo agashyira mu kamere nziza cyane gose ariko je ni ikintu agomba kubaza ni ikirere nakaye kantu umuntu wohanura canke twofasha motivation wobwira umuntu kugira ngo ashobore no kudetecta canke gutora kumenya ati uyu muntu akenye kurumva abantu bakenye je numva nabo kugenda ko gahoro gahoro kuko aragoye kumenya ikiteke muri we ni nk'ibombe nubuze kwiturika en fait hari amabombe zia feu d'artifice zimeze je bifata ko ari nk'ibombe ariko iturika ibintu by'umunezero iturika ama ecran grenade ni explosa ikati kumara nukuvuga kugira dutandukanye ati uwo muntu ni nka grenade ni nk'ibombe grenade irimo ama ecran ashobora kwica abantu cyane ni nka feu d'artifice zigazi bijya umuntu azongera turika bigaturika amashugwe cyane bigaturitsa ibintu atacyo bishaka kugira usanga ari ibintu byiza ahubwo by'umunezero gute wodete wamubona cyangwa umuntu umuhungu cyangwa umukobwa situ nk'abantu bakubwira abo bakundana ko wese je n'abantu ankupe okay reka nabwire bakundana Kenya ngo none ngo aratunze ngo acahindu voilà basi ikintu cyo ngiye kuko murashaka gukundana Kenya mukanagira mariage mukiru yo mu bukene nyene mukabana mugasinya imbere y'amategeko atunze akaca bashugadura atunze rero urumva umwe muri bo umudamu azotunga cyangwa umugabo kugira ngo umenye yuko umuntu ari izo ngeso uri kurabona ubu akiri hasi ku bintu by'ubujyana n'amafinansi ubimenya gute nko kubiraho n'amakupure kweri ni bimwe bakunda kuvuga ati iyo ubanye n'umuntu buke buke ugendura mu menye ni bimwe twamye tuvuga no mu kiganiro giheze uzoba uri umuhungu uraje wereka umuntu kumenga ufise amafaranga kugira ngo ubone uwo ari we neza ubone icyari manzu uzumwereke ko atani cyane n'ikingorongoro ufise atanugwasha ufise aho niho uzoca utangura kumenya ati bwa bundi wa mukobwa ninde wa mukobwa ameze uku wa mukobwa bimeze uku nuku nuku kuko ni wazumwereka nibyo natwame tuvuga ni wazumwereka kumenga ufise inoti nukura dozite mugabo manzuze umwereke urukundo koje ari umuhungu vraiment yigeze ku yambere ya karorero vraiment uwo muhungu kari yari mugwiza atunga afise amafaranga ndiko ndabacira ku mayange afise amafaranga vraiment mugabo kwizi wabona umukobwa yaza nyene ari ibintu bisanzwe cyane ari ibintu bisanzwe kuko biroroshe cyane kuzo umuntu yagukunze biroroshe cyane ngena ashobora kuguma uko nyene mu gihe wabonye ko yagukunze wari ukenye
no mu gihe ubutunzeho birongereza urumva ko urukundo ruca rwiyongera ruca rugwira mugabo rero manzi ureke nyibura umuhungu ugiye kudiraga umukobwa reka ugende umweka kumenga ufise amafaranga sivyo genda uri umuntu yitishije bugufi genda ziko niyo abagukunda azogukunda ubwo nyene niyo abakwanga nazokwanka ubwo nyene niyo uzoca utangura kumenya naka ninde uyivanga tugenda akunda ababosi cyangwa akunda abakene cyangwa akunda umutima umukunda uko rero nizo matandukanya gukunda umukene gukunda amafaranga no gukunda umutima ugukunda gukunda umukene gukunda amafaranga no gukunda umutima ugukunda kuko nta mukobwa yagukunze ukenyeye ukwanka no kutunga nukuri vraiment ariko wagukunze utunze arakwanka kubera cyane gose wagukunze utunze arashaka kukwanka kubera wakenye sema kantu kabwira umukobwa bakunze wa sHow TV bakunze wa MoN IdéE cyane gose umukobwa yagukunze ukenye ntashaka kukwanka kubera utunze ariko umukobwa yagukunze utunze ashaka kwanka kubera wakenye cyane vraiment rero nimugende amafaranga ariko ari umuhungaza uze ntaco wombura nawe ntaco iza uvuga ati je nuko ahubwo ndafise ico mbura nanje umukobwa nawe ubona gukunze umubwiye ati ndafise ico mbura ntashaka kuzokwanka umubwiye ati ntaco wombura nukuri vraiment mugihe watunze urubuce umubwiye ati ntaco wombura cyane gose waje umubwira ati ndafise ico mbura ukaca rero umwe akagukunda umaze gukundana ugatunga ahubwo uzomubwira ati ntaco wombura ariko ni waza wacuritse ngo ndakunda urumva hera ndakunda wa muntu urumva mbere ndakunda wa muntu haza akavuga ati sinje kubera ufise uburyo bwinshi ariko nje kugira ngo dufashanye kubaka buno buzima akakubwiza n'ukuri ati nta buryo mfise kandi usanga basoreza musore naho vraiment abantu babesha emera kukenye bagukunda ukenye kuburyo ni waronka amafaranga uho urukundo abahungu barakunda abahungu bari authentique twebwe abahungu turakunda abahungu bari authentique cyane gose vuga donc uvuge intege zawe biriya nivuga ngo nico gituma zonezerwa intege zawe intege zawe ko mu ntege zawe ni kuko umuntu atagukundira intege umuntu atagukunda mu ntege nke zawe ntacari imbere yawe wone uje gukurikira force zawe ingufu zawe ntaje gukurikira imitima myinshi iriko irakomereka vraiment kubera ko abantu benshi muza mwerekana ati nukuri erega hariho nkuba hari akavideo nkumeka kubona umuhungu yaraje nyene aragaragaza arereka umukobwa ati nukuri jewe ndafise vyose bimeze ukuntu vyose je ndafise ariko mu nyuma bashike mu rugo atangura mbwira ati none ko zanoti wawe uncorera katatu uri kurancorera ya mafaranga aho runyereka katatu ndiko ndabona nawe mbwira ati jewe hajya umviriza hajya akubwira ati je hajya ico nako ndarondera narakironse nagwanira wewe urumva ati narashaka kukuronka ambwira ati none gasha wibaza ko none bizoca byongereza urukundo aho rero kubera yaraje erega hariho n'umukobwa mushobora kubana kwirikiye ubwo bufaranga adakurikiye wewe umukobwa mushaka kubana kurikiye ubwo bufaranga uze murafatana na motivation berize yabahati cyane gose wagukunze cyangwa umukobwa yagukunze azoba ndagukunda no mugihe uzobutunza gukunze ukenye yoyo down abayizi abakunzi ba sHow TV umva mugende nko gupropose abakobwa wigize basi injiji wigira umuntu nk'ukahari ngo abakobwa bubu ukunda amafaranga kiraza urabizi nawe uravyemera ndabishigikira kandi cyane gose uravyemera nawe ukunda amafaranga basi sikuva ngo ukunda amafaranga ntawe dukunda amafaranga ntawanka ubuzima bwiza mu majambo make dukunda ubuzima bwiza ubuzima bworoshe urumva uzuvuga ati jewe nzoguhabwa ubuzima bworoshe washaka jewe n'ukuri aho umukobwa wese wana bijya abakobwa bakera bazamubwiye kuvyiyumvira kamaro kwezi ataraguhinyisha abubu uje uvuga ati jewe urumva natuzomburana ntaki mugira ko siri place WhatsApp nijoro mu mutango Chuvuga cyumutima wanje uramene. Iyo sinukuri nari maze igihe ndavuga. Niwe nabonye nawe muhuye uwo musi nyene. Kubera iki umutima wanje uremeye. Ubuzima ashaka. Gusa uje ukavuga ati jewe nukuri naco mfi. Basi naho wowe uyafise yagabanye. Nza wayagabanye. Erekana amafaranga make. Erekana amafaranga make. Rero ego je ico tworangiriza ko nkasijeje twaturiko tureka amafaranga atareka impamvu zituma turiko tubaho nabi cyangwa turiko tubaho neza. Rero wa musore we genda pore pore. Ari impamvu yo kubaho neza ni sawa. Ariko impamvu yo kubaho neza ni bon. Yego shana ni henze. Mugabo turabe neza ko mbega wa mukobwa we urikukunda uwo muntu kanaka umukundira iki? Wa muhungu we urikukunda uwo mukobwa kanaka umukundira iki? Nacho cyamvuga ati
gira amakenga cyane gukunda umuntu akenye birimo ibinyegezwa byinshi n'umuntu okay kandi babwire meze bose gukunda umukobwa cyangwa umuhungu akenye birimwo ibinyegezwa byinshi gusaba gushishoza no gusenga Imana kuko amafaranga d'une manière générale ni amplificateur y'ingeso biragusaba gushishoza mu gihe umuntu atararonka amafaranga kuko ni bake berekana ingeso zabo mu gihe atamahera bafise mu gihe yaronse niho ubona vye explosa bikaduga arakwereka uwo ari we wapre rero biragusaba amaso y'impemu no gusenga ukundana kuko turarekure gukunda abahungu bakenye turarekure gukunda abakobwa bakenye kandi turarekure kugendana kugira n'inshuti n'abagenzi kwizerana n'abakenye bana twe aha mubona je mvuga nabirenze mugabo abatararonka amafaranga nabo kino basaba gerageza kuzuragaragaza ukuri ave kubwo bukene nyene ugerageze kuzurerekana ingeso zawe bene yari kintu yari yavuze ko umuntu muri we harimo kuzoberwa kuburyo yarose amafaranga azogura canke azokwiyambika neza urabibona no mu gihe akenye uburyo agerageza utuguzo twiwe aratumesa n'abafise kamwe n'abari kamwe ari yaranje kuna kagororo kuna kitayeho no kuna gasonesha yo katabutse urabona taragakunda gautski cyo bigaragaza ko niyaronka amafaranga azoba ari umuntu yambara neza ariko umuntu ataberwa cyane bambe urumva icyo gisigura ko utegerezwa kwerekana cyangwa kwitaho no mu gihe ukenye ukagerageza ku buryo bigaragara bikavuga kandi ko no kubijyanye n'ingeso zawe urashaka kudurerekana ingeso zawe nziza canke mbi nawe uvuga ngo uzofasha ngo abantu gerageza nyamba n'umuntu uronse n'igihumbi cyane gose ni bon bizogaragaza ko niwaronka amafaranga menshi uzokora ibirenze yego so muba bizigirwa muri bike kugira ngo no muri byinshi muzoba bizigirwa ariko numva tugiye tutagutse none abadaho twobivyura bitobye ndabashimire cyane nshimire abatumire bacu ndagushimiye Beniha ndagushimiye cyane merci beaucoup wakoze kuza n'ubuvyibuhe bwinshi n'umunaniro w'ubuvyibuhe ashandi ko ndavyibuhe so tugushimire nawe mannequin ni mannequin Belize turabashimiye mwakoze cyane twizere ko n'ikindi gihe muri commentaire mushiremo mukeneye ko bazogaruka ubushize mwaravyanditse ati bagaruke cyo bituma bagarutse muzotubwire mukeneye ko bagaruke muri commentaire hagati aho twinjiye muri sama yacu ntisanzwe nagomba ndababwira ko tubafitiye ikidandazwa kidasanzwe muri Salocom aho dufise ama appareil yo gukamera kwa couverture médiatique y'imanza ama enterrement prévé de deuil amadot urabona tugiye muri sama baje ndabivuge gute twinjiye muri sama igihe ciza igihe cy'imanza nyinshi aho abantu usanga bariko baragwanira kuri bagafotozi bariko baragwanira kuri babafatira amasanamu y'imanza ndabwira ngo muri Salocom TV1 ivyo bintu birakogwa cyane dushaka gukora couverture y'imanza nka 2-3 umve ibintu ni vyiza muze mutwiture ntihagire umuntu agenda gukoresha amasanamu kuri barupiga bakabakora ibintu bibi karibu muri Salocom TV1 so yari MoN IdéE show na host Promise King. Tabakunda.